mbere hahise byari biteye igomwe Barundi muze twisonge imico n'imigenzo myiza mu kubaka Uburundi burimwo ubumwe mu kubaka Uburundi burimwo amahoro iterambere ritekanye. Twarabajije batubwira ngo cyakozwe n'uwitwa Denis canatumye mbere dushaka kubatumira kuri Mabayi Media TV. Mwavyiyumviriye gute kugira mukore ibintu nkabijya muzana amafoto muyashire mu biro bya Komine? Mbega mwari musanzwe mukora muri Komine cyane? Murakoze cyane. Iciyumviro cambayemo umwanya utari muto na cyane cyane ko nkimvukira Komine Mabayi nkunda ni Komine cyane. Hanyuma ntabwo nakora haguruke bavyeyi mwese kiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Chuti namwe bagenzi ba Mabayi Media TV turaswe kubaramutsa tubipfuriza ibihe byiza nkuko twamatoye basabye ni kuri Mabayi Media TV utaragira sabone cyangwa subscribe yo carikora karaba munsi iki kiganiro handitse sabone cyangwa subscribe agafyondako maze gufyondako ucubona haharaga kengeri ucugakora ko nako gakengeri umaze gukora ku gakengeri ucubona handitse all cyangwa tute naho nducu hakora kugira usokwame uronswa ibi biganiro byacu twamadushikiza kuri Mabayi Media TV. Ariko kandi twamatwana basabye kuba babifuza kugira ico bashoboye kuduterera kugira ikivi turiko canke igikorwa turiko kibananye gitera kija imbere. Murashobora kugira ico mutubwiye ku nimero isanzwe ufise na WhatsApp 69 134 954 699 rero nkuko mubibona ngaha kuri Mabayi Media TV dufise umutumire twamutumiye kubera ubuhinga twabonye mu byo yakoze muri Komine yakoze muri DCE dushimare kumuhamagara kugira tugire ico tumubajije ariko kandi tuciye tubona yaje yitwaje n'igikoresho cyo kuvuza umuziki ngira nabyo ntafatubwira byabyo byose usanga azi kugicurarangisha ndazi ko ni yaba azi kugicurarangisha ahava aducishirizako. Reka rero tudarandiriye dutangure ikiganiro cacu. Turabaramukije. Ndabaramukije. Mumeze neza? Ego cyane. Ibyo kunda ko uramutse bariko baradukurikirana kuri Mabayi Media TV. Ego ndaramukije bariko batumviriza kuri Mabayi Media TV. Ndabipfuza amahoro y'Imana bose aho baherereye hose. Murakoze cyane mu bidondora none nabo bakamenya uwo twateramanye uno munsi kuri Mabayi Media TV. Ego jewe nitwa Ntakirutimana Denis nkabando umwe mu bana batandatu babyagwa n'abavyeyi babiri ntawugama na Salomo na Hakizimana Adere. Muri abo bantu batandatu rero akaba ari je mfura yabo. Bubahehe Mbo navukiye ku musozi Nyagaseke zone Mabayi Komine Mabayi mugabo kubera ibihe twagiye turacamo mu bihe by'intambara twahavuye tuva aho twahora uburo turi ngaha kuri centre Mabayi. Jewe nsanzwe mba ku mutumba wa Mukoma agacimbi Jagamba. Ubuzima bwa misi yose musanzwe mukora iki? Je mu buzima bwa misi yose nsanzwe ndi umwigisha mugabo kuva muri 2012 nagiriwe amahirwe yo kuza gukora mu biro by'indero muri Komine yacu ya Mabayi nkaba nsanzwe rero ndi umunyamabanga w'ibiro byo bita secrétaire de bureau mu gifaransa. Denis twarabye muri Komine hariyo amafoto y'abakurambere kiya kikogwa twarabajije batubwira ngo cyakozwe n'uwitwa Denis canatumye mbere dushaka kubatumira kuri Mabayi Media TV. Mwavyiyumviriye gute kugira mukore ibintu nkabijya muzana amafoto muyashire mu biro bya Komine? Mbega mwari musanzwe mukora muri Komine cyane? Murakoze cyane. Iciyumviro cambayemo umwanya utari muto na cyane cyane ko nkimvukira Komine Mabayi nkunda ni Komine cyane. Hanyuma ntabwo nakorera muri Komine mugabo kwa ko nari hafi yaho
nagenda mu biro kwa musitanteri nkabona ko ibyo bintu bikenewe, hanyuma niho nabyiyumvira ntangura gukurikirana abasitanteri batwaye komine bose kuva ku wa mbere gushika ku warasanzwe ahari muri uwo mwaka nyine. Hanyuma icyo naciye nkora, naciye ndavugana n'uwo twubakanye ndamubwira nti jewe ndafise icifuzo mu gihe wonshigikirana ugikora. Hanyuma niho yambaza ico arico, ndamusigurira ibyo ari byo, aca arabinyemerera. Muraza kubona kumbure ku mafoto ndaza kubereka turiko turabitanga muri komine, tubihereza musitanteri ari kumwe n'abakozi bakorana muri komine n'umudamu wanje turi kumwe. Ibyo byerekana rero yuko ari ikintu nakoze tubanje kwivugana. Rero maze kumva ko mu by'ukuri bikenewe ko abasitanteri batwaye komine bagaragara kugira ngo kumbure n'umwana avutse ubu azoshobore kubona n'imiburi basi amasura y'abo bantu bagiye twari komine, nuko byagiye biranza muri nca ndabyumvira kubikora nkoresheje uburyo bw'iwanje, naho bitashoboye kunkundira neza kubera yuko hariho abasitanteri batakiriho mu mafoto nashoboye kurondera, ariko nagerageje kubikora nce mu miryango yabo gushika aho ndonka amafoto yabo, no kugira ngo ndayakoreshe, ndayajana aho ndayakoresha Bujumbura bayakore, hanyuma ndayazana muri komine twongere tuyamanike kurya nk'uburyo mwabibonye. Nuko byagenze. Ntibigeze ubibwira musitanteri kugira wumve ko ashobora gushigikira ico ciyumviro cawe, canke we wagiye ubijana uko nyene kuwo musitanteri ashika vyakira uko nyene utigeze ukimubwira kuva mbere? Ntabwo nashimye kukimubwira, nashimye kubikora. Novuga ni mu gifaransa bita surprise. Nashatse kumugira aga surprise, nta muntu n'umwe wo muri komine yarabizi. Ibyo nagenda ndakurikirana byose nabikurikirana atanumwe abizi, bagiye kubona ndazibazanira. Ariko kandi hariho umwe gusa ntashoboye kuronka binyoroheye, witwa Sindaye, uwo kubera ko yavuka muri komine rya Nsoro mu ntara ya Gitega, uwo niwe byashoboye kungora. Hanyuma ndaca ku wundi muntu muri komine ndamubwira nti nipfuza ko uyu muntu noronka ifoto yiwe, muga gushikayo ntibizohava binyorohera. Ico gihe rero niho naciye baciye batangira kumvyo ndimwo, musitanteri aca mpigwete kugira ngo aho noja hose gukurikirana iyo foto ntibaze bamfate nk'umuntu kumbure afise indi ntumbero mbi, mugabo ari intumbero nziza ndiko. Ca ndonkero iyo kete niho baca banya ko ibyo ndiko ndakora ibyo ari byo, fatiye kuri uwo musitanteri umwe ntari ntashoboye kuronka ifoto yiwe ko yapfuye kera kandi umva ko yaba iwabo ari kure cyane. Ubu waravuye hino urajaho Ijyansoro kurondera ifoto yiwe? Narageze Ijyansoro kandi mu by'ukuri ntibyanyoroheye, kuko ngeze mu muryango wiwe madame wari hanze, umufashe wari hanze n'abana, mugana asanzeho umushiki wiwe, abashiki babo babiri. Hanyuma mugabo maze gushika kuri uwo mutumba, naragiye kwa musitanteri canuka ku mukuru w'umutumba atwaraho hantu. Iryo kete murumva ko narinda rifise, mugabo ikibazo nagize nuko nasanze naho abo bashikiwe basigaye atafoto nimwe bafise, bagacambwira yuko ifoto zose ziri hanze zifise madame we hanze. Candagira ikibazo rero cy'ukuntu nza kuronka ifoto, niho nagira uku nza mbona haje umwishwa wiwe. Umwishwa warambwira ati yamara hariho umugenzi wiwe bakundana bagendana, iyo foto yiwe arayifise. Duca tujayo, mugabo nubabwira yuko naho nyine ntashoboye koroherwa, kuko ntibumva igituma ndiko ndarondera iyo foto. Hanyuma ndicara muri salon ndabasigurira neza ukuntu bimeze, niho baca bagera barabitahura. Hanyuma bigeze aho naciye mfata iyo foto, barambwira ati ifoto reka tuyifotora telefone uyifotore. Yari imanitse muri salon, nca ndayifotora nca ndayitwara. Mu nyuma rero bagiye kumpishuka bambwira neza ko Mabayi bahazi, bahora baza uwo musitanteri agitware muri komine Mabayi. Tuca tubareho nk'abagenzi, iyo foto barayimpa, aha muri komine bagize gutya bona ndayishikanye. Nuko rero ibintu byagenze. Tuko turabagira twarabonye ko ibintu by'imyaka bagiye baratwara, wabibwiwe nabande, wamenye ijya myaka gute ko mbona mfatiye ku myaka yiwawe nta ntayibajije, wogira ariyo batwaye utaravuka cyangwa ukiri umwana muto, ni bandi baguhaye ibiringo bagiye baratwara?
Mbo jewe kugira ngo ndonke ibiringo bagiye baratwara naciye kubakurambere bo muri komine. Hari abatama nagenda acako cane witwa Mayogoza nawe yarabaye mu stani wa komine Bukinanyana. Hari n'abandi batama rero nagenda ndacako ngaha bo bitwa bamanyusi mu rutabo bakora muri Etat Civile nabo nakora abantu bahumuye bazi ibintu nibo bagiye baramfasha. Hanyuma nani nguma ndarondera ndagira ubundi bushakashatsi nk'abasante bagiye bakora ndi ngaha maze gukura ko nabyo nabona nsanzwe ndabizi nuko byagiye biragenda. Ariko muri abasanteri naho ntasho kumenya ibiringo byabo bagiye barakora ubwa mbere, ariko harabona abonye nk'umusanteri yitwa Runyago naramubonye kuko naho mutabimbajije naho nanje ntibutse kubivuga. Imyaka mfise ubu ni 47 murumva yuko abasanteri benshi batwaye Komine Mabayi benshi nababonye. Nuko rero ibintu byagenze nagiye ndaca ku bantu b'abakurambere basanzwe bazi ibintu cane kahise k'ikomine yacu. Watubwiye yuko wagiye kurondera amafoto uraja n'Igitega uja n'ahantu hatandukanye kurondera abakurambere mu miryango itandukanye kugira ngo amafoto. Ntibigeze ubaza muri komine ko bo bafise amafoto bamustanteye bose bamaze gutwara komine usanga ari amafoto duto mugabo tubizi? Nase kubijamo cyane ko ari birebire ntabwo nigeze nza kubaza muri komine. Maze kumenya bamwe bakiriho aho baherereye nk'uwitwa Bimenyimana Evariste namusanze Bujumbura kandi abanakoresha uburyo bw'iwanje. Witwa nta faida kugira ngo ampe umuco neza, witwa nta faida yatwaye zone ngaha y'Imabayi yakwanye n'abasanteri batari bake. Ubu aheruka gushengera avukiye mugwi nawe nyine narafashe urugendo naho atarakiriho mugana agiye kugira ngo umuryango wiwe ushobore kumereza ukuntu nomenya ibintu bijanye n'abasanteri batwaye Komine ya Mabayi kuko arabandi naciye ko umuryango wa nta faida. Ego hanyuma ikindi warumbajije nikijanye no kuba narakoze muri komine sinigeze nkorayo, ntabwo nigeze nkorerayo. Ibyo byose nagiye nca kuri bene byo. Ego nk'uwitwa Basigane Gaspard, witwa Wakanatade, abo bose n'umuntu nagiye ndabisangira ku giti cabo ndabasigurira ico ndiko nipfuza gushikako, hanyuma bagace nkaca ndabasaba rero amafoto yabo. Ego amafoto yabo bagaca bayampa nkaca nza kuyogesha gutyo nkaca ndabaza ati mwatwaye mu kiringo kingano kugira numve ko bihuye n'ivyo babakurambere bambwiye, nkaca ndabironka uko nyene. Twabonye amafoto muri kumwe n'umufasha wanyu muragiye mu gutanga ku kantu ga surprise nkuko mwakavuze mugatanze muri komine. Umusitanteri yarahari yabakiriye gute? Umusitanteri yatwakiriye neza cyane kuko maze kubimubwira ko hari ico nifuza kumushikiriza nkamusaba ko yogira nabo bakorana muri komine yavyakiriye neza cyane. Hanyuma wanashima ijambo yararivuze ryo gushima kuvyo twari twakoze muri uwo mwanya. Umuntu mbere yo gushikiriza ako kaganuke nanimvuye gushikiriza komine yavyakiriye neza cyane kabisa. Mbega ico gihe ninde yatwara komine? Ico gihe hatwara nyakubahwa Musitanteri Basarguze Pascal. Ego atari banga ushobora kuba uba waragize uburyo ico gikorwa cyose uburyo coba caragutwaye uva hino za Gitega byose urateranya amafoto kuyaringaniza neza kuyasha mu makadre ukayaringaniza neza paka gushika uheje ico gikorwa uwo buze amafaranga byagutwaye? Ntabwo ari banga byarantwaye ico gihe amafaranga 250. Ego 250 komine yagusubije mwangahe? Oya nta kintu yansubijemo. Ego kuko je nanabikoze nk'umuntu akunda komine kandi nabona ko bikenewe hanyuma ndabikora mugabo ntariko ndaziga inyungu mugabo mvuga nti reka nkore kugira ngo abana bazovuka mu myaka igendera kurakurana bazi babona ati abasitanteri batwaye komine nabo. Ego iyo komine gushiramo kandi kantu kagashira ukabute wari gukatora canke wari yaraguhaye nawe uravuga toya jewe nagikoze ko nta kintu nkeneye mu majambo make ntabwo nuvuga ngo sinari kugatora kuko umuntu agushimiye kuco wakoze ntumugayira, ntabwo mugayira. Rero jewe uko byari kuba kose nari kubyakira uko.
nico gituma gushika n'ubu ntanidoga ngo sinaronse ibi sinaronse ibi ariko mu gihe babona ko bikenewe bakavuga ati umuntu we katumushimire ko yakoze ntabwo no bagayira nanje no kwakira ego no muri deseye twabonyeyo amafoto cyacimviro cyo twagikoze kubera ari yukora cyane iciyumviro nafatiye ku ico nyine nakoze natanguye cyo mu Komine naho nyine narabonye ko bikenewe ko abarongozi b'indero mu Komine mu by'ukuri nabo babonekana neza nagenda bamenyeshe ko n'abantu bahashika bibatangaza kubona amafoto ahari kuko nta muyandi madese ntabiriho rero navyumviye mfatiye kubyo nakoze mu Komine navuga ati ntabwo no bankorera mu biro by'indero ngo byo nakoze mu Komine mbore kubikora naho ndi ko nkorera abamustane bafise ibiringo aratwara uwo gapfa ko hakaje uwundi akava ko mbega ko bagize ico cimviro cyo kuronda bamustane bamaze gutwara Komine ya Mabayi abazoza baraja ko bose bavuye ko uzoza ushirako ntabwo nahejeje nico gituma mbere mboneyeho kubwira abarongozi bacu mu Komine yacu Mabayi ko ico kintu bokindekera kuko naragitanguye bazaca umugani mu kirundi ngo ntawe uginzoka nanirwe n'umurizo nzobandanya ndagikora gushika mwanya nzoba nkiriho nzobana ndagikora no muri deseye nuko nyene yego bega hari nk'abandi bantu bashobora kuhava bakurikirana cyo kiganiro akarorero nk'abo batwara nk'ibitaro nabo bakipfuza ko amafoto y'abarongoye ibitaro byoboneka abo batwara amasengero canke amashengero ndabona bakabyipfuza bashobora kukumva yuko ibyo bintu bamubikora baguhamagaye naho ne waja kubikora canke mbo biravana kuko murabona ibintu biragoye waruvuze ibintu by'amasengero ku masengero ndibuka ko hariho mu urongo intara yacu ko Jensen usengera muri Adventiste umunsi w'indwi ari urongo intara y'imvuga butumwa yacu yari yipfuje ko ibyo twobikora kugira ngo twerekane abapasiteri bagiye batwara iyo ntara gusa we yaciye agenda ntabwo yabaye akigumye ngaho kubera ko yarafatiye nawe kubyo nagize gute kubyo nakoze mu Komine avuga ati ibintu biraryoshe birakenewe ko mu ma eglise canke ahantu hari cicero c'ishengero ibyo ntubyobaho rero kuvuga ngo aboza kubimbaza bose ngo noce ndabikora numva nto hava mvuga ngo byonyorohera ico ni kintu niyumviriye mu rwego rw'Ikomine no mu rwego rw'indero mugabo mu gihe ahandi no bambonye ko mfise uburyo ntushobora kugufasha mugabo mu kiringo c'umwanya muto atari kiringo nkuko navuze ati mu Komine no munze nzobyikora gushika ntakiriho mugabo ahandi no bikora kumbe mu kiringo c'umwanya muto nayo nyene yo basiripurize ntabyo no bateguza uko no bikurikirana nkuko nakurikiranye ibya mbere bakazabona ndabishikanye yego Ntakirutimana Denis twagutumye ko ucuza ufise igicurangisho cawe bacita gute ni gitari aho urazi kuvuza gitari yego kandi waje ukizanye kugira unadukorezeko yego usanzwe uri umuririmbyi canke sanzwe ndi umuririmbyi kandi nabitangwe mfise imyaka 13 cyane ndi umuririmbyi umwanya munini cyane mu rusengero ego nabitanguye mu rusengero sanzwe kuvuza gitare sanzwe kuvuza piano nkiri muto ho hari n'ikindi gicurangisha abana kumbure n'abakuze kumbure bakuze muri imyaka batazi cyo bakizi abantu b'abakurambere cyo bita indingiti narayivuza cyane nkiri muto ego uwo yizana wokoza ko canke ni kubura gusa canke arabyibagiye mbo narabyibagiye ntabwo novuga ngo ndafise kubuhinga cyane kandi wantinzi kinabonekana ntibikiboneka ntabwo rero novuga ngo noca nsimbira ko ngo nkore oya narabyibagiwe kabisa ariko nabikora ko cyane nkiri umwana muto wo ducishiriza ko rero tukumva icyo waduteguriye kuri Mabayi Media TV n'abakora dukurikirana abakumva kuntu kubita umujya yego nabikora baza ko ndege nta kibazo na kimwe
Ego ngira ndabaririmbira indirimbo cane cane ihanura abantu kugumana imico kuko murana ko muri ibi nabiri usanga imico gendera tituka ufatiro kuri kahise naho nkiri muto mugabo narakuze nkuriya mu bantu babakura mbere mfatiro ku bintu byagiye ku kahise ku Burundi nkaraba n'ivyubu nkabona ko ari imico yagira ati tukabisaba yuko dusubira tukayisubiza ibutoto kugira ngo igihugu cyacu kishishikare kugira iteka n'ijambo. Yego Chako Ega amatwi ndababwire kuvyo hambere Ega amatwi ndababwire kuvyo hambere abo hambere barafashanya mu bikorwa byose bakora bashira hamwe imico n'imigenzo myiza ivyo byabaranga eka aho hambere hahise byari biteye igomwe Barundi Ega amatwi ndababwire kuvyo hambere Ega amatwi ndababwire kuvyo hambere abo hambere barafashanya mu bikorwa byose bakora bashira hamwe imico n'imigenzo myiza nivyo byabaranga teka aho hambere hahise byari biteye igomwe Barundi muze twisunge imico n'imigenzo myiza mu kubaka Uburundi burimwo ubumwe mu kubaka Uburundi burimwo amahoro iterambere ritekanye muze twisunge imico n'imigenzo myiza mu kubaka Uburundi burimwo ubumwe mu kubaka Uburundi burimwo amahoro iterambere ritekanye tera intambwe tuje imbere Barundi mwe twiyamiriza abatose kazi imico n'imigenzo myiza byabo hambere abasesa amaraso y'abene gihugu ibime n'abanga bifata ku nguvu abana n'abakenyezi abahuza ibitsina babisangiye babura ikibanza mu gihugu cacu maze Uburundi buyagwe neza intahe yiganze kubana neza gukora vyiza tubigira umugenzo Barundi tera intambwe tuje imbere Barundi mwe twiyamiriza abatose kazi imico n'imigenzo myiza byabo hambere abasesa amaraso y'abene gihugu ibime n'abanga bifata ku nguvu abana n'abakenyezi abahuza ibitsina babisangiye babura ikibanza mu gihugu cacu maze Uburundi buyagwe neza intahe yiganze kubana neza gukora vyiza tubigira umugenzo Barundi muze twisunge imico n'imigenzo myiza mu
kubaka Uburundi burimwo ubumwe mu kubaka Uburundi burimwo amahoro iterambere ritekane muze twisunge imico n'imigenzo myiza mu kubaka Uburundi burimwo ubumwe mu kubaka Uburundi burimwo amahoro iterambere ritekane. Yes, bakunze Mabayi Media TV, jewe umunezero wantwaye, umudundo urantwara, sanga n'umutwe wagumye jugumira. Iyo ndirimbo ni yande? Ninde yayikoze wasubiye mu ndirimbo yande? Iyo ndirimbo ni iwanje, nta si wundi nasubiyemo, kandi ni indirimbo imaze igihe kirekire kuva mu mwaka wa 2004 narayikoze. Irafise audio canke video? Irakoze sanzwe ikoze canke iri mu mutwe uko nyene? Iri mu mutwe uko nyene, mugabo naragerageje kuja muri radio y'igihugu nandi maradiyo atandukanye ndabishirayo, mugabo kubivuza byaranse, naragumye ndabyishuza biranka. Naragerageje no kuja muri Komine ndabwira abantu bamwe ati nyabona nimumfashe kuko abantu bafashwa n'abandi, ateye ni murabe mu zindi ntara mu zindi komine baririmbyi usanga bafise abantu bashigikiye babagira imbere, mugabo ntibyashoboye gukunda ko indirimbo zanje zibandanya zirengana ku radio igihugu no kuri maradiyo atandukanye y'igihugu. Mbe hari CD wowe ufise canke agaflash zoba zirimo ku buryo zishobora gukwiragizwa no ngaha mu gisagara ca Mabayi zikaza zibuzo mwabya bakunze kwita ama studio canke mu misi mikuru, kuko dufate kuri iyi ndirimbo uheje kuturirimbira ni indirimbo ifise akanovera, ifise impanuro, umunsi mukuru ari wo wose wobubaye ngaha mu Komine kuyivuza yo bandirimbo nziza. Hari agaflash, hari agasede kari mu iyo ndirimbo? Narigeze kuzikora ndashira kuri CD, mugabo ico gihe CD yaciye ipfa kuko murazi ko ama CD ntabwo amara umwanya munini. Hanyuma ico naciye nkora naciye ngenda muri studio muri radio bonesha igikora, ndagenda ntwaye gitari indirimbo ndayicurangira bayifata uko ndiko nicuranga muri studio. Novuga ubu ntayikoze, novuga nenda irakoze no yihereza umuntu ufise. Ego haburiki kugira ushobore kuja muri studio uyisohore studio nkize abandi baririmbyi bajamo, hama ushobora kuronka nawe indirimbo mbere ishobora kukwiragizwa n'ahandi hatandukanye turetse n'iby'amaradiyo, mugabo mu ma studio hirya no hino. Ndumva neza ku indirimbo yoba ari indirimbo ifise akanovera kadasanzwe. Haburiki kugira muri studio? Ikibura n'uburyo, igikurikira kandi kibura no nabonshigikira bakanje inyuma kugira ngo ico ntashoboye nabagiye bakimfashe ndagishikeko, kuko ubu gukora indirimbo murazi yuko atari ibintu byoroshe, bisaba uburyo kandi bigasaba ko umuntu akora ibintu ku buhinga bwiza. Usanzwe ufise indirimbo zingana gute gushika uyu mwanya? Ndafise indirimbo nyinshi cyane, nyinshi, mugabo navuga nyinshi cyane nizo kenshi nizimana, ariko n'izindi ndazifise zitari nke. Indirimbo cyane zihanura nizo zose z'Imana uziteranije zo wobushikana indirimbo zingana gute? Ego gushika ubu ndafise indirimbo 40. Ego muri izo 40 nta nimwe irasohoka ushobore kuba ufise muri flash, kiretse aho wajana gitari ukarimbira ku radio, nta studio ni muri gera winjiramo? Muri izo 40 ndamaze gukora indirimbo z'Imana zishika 5, izo zozo muri studio narazikoreyeyo i Bujumbura. Hagaca abamo rero n'indirimbo ikunze kuvugwa cyane naho benshi batazi ko yaje nayikoze, indirimbo ihayagize Komine yacu ya Mabayi ikunze kuvuzwa cyane ku munsi mukuru wahariwe amakomine mu gihugu cyacu. Yego akaririmbo byo kunda ko kaducishiza ku gitero kimwe n'akarefre kaje byonyene ndakunda ntangora ngikunda gukoresha gitari nyene cyangwa karimbo ko nyene? Ndeka ndakarimbo ko nyene nta kibazo ntangorane. Komine Mabayi, Komine Mabayi, Komine Mabayi, Komine Mabayi tera imbere. Iyo uvuze ko urayifise kandi uvuze ko ukunda kuvuzwa mu misi mikuru y'amakomine na cyane ngaha muri komine yacu Mabayi, ni komine akubwiye uyiririmbe canke nahone wayirimbye nkuko usanzwe urimbe izindi ndirimbo nkuko twumvisa?
ntabwo ari komine yabimbwiye, nabyo nyine nabyumviye. Ni byiza yuko komine nayo nyine nubwo nayihayagije mu bijanye no kumenya abasitanteri bayitwaye bayirongoye, ni byiza yuko nayihageza ndabye ibiyirimo, ni muri ya ntumbero nyine yo gukunda ikomine yanjye sanzwe mbamo. Nje ati reka ndayihagize biciye no mu ruririmbo, abantu batayizi bayimenye biciye mu ruririmbo. Nico cyacu ndabikora. Mbega hari ikindi kintu usanzwe ukora c'impano ko tumuna wogira ufise impano nyinshi yo gukunda komine, impano yo kuvuza gitari, hari ibindi bintu usanzwe ukora biza mu mutwe nyene by'impano ushobora ati ndafise talent muri ibi nibi nabiriye? Nsanzwe n'umu artiste, murazi mu artiste rero abartiste baratandukanye, ari usanga capa, usanga acuraranga, aririmba, agira gute. Jewe rero ndi umu artiste mu bijanye no kuririmba no gucuraranga. Hanyuma ibindi nkora ndakora ibintu bijanye n'amabanderore, ndandika ku byo bita amapancarte bashinga kwibarabara canke handi hantu, ndashaka no kwandika ku mazu, wanashaka no gusiga amazu ndabishoboye. Hanyuma ikindi naco nzi nico bita mu gifaransa avuga ngo na espace vert, navuga nti ibibanza barabona ko abantu bubaka amazu bakagira impangu, hari abashima kugira impangu zabo zise neza bakoresha amashugwe, amagazo n'ibindi ibyo nabyo nyine ndabishoboye. Yego ndiko ndumva ko ufise impano nyinshi, habura iki canke ni gute utashatse ko izo mpano zawe ari zukoreramo kuko gusiga amazu ushobora gupatana ikietaje kigera hariya nko mu gisagara ca Bujumbura, biriko apo busanga wona kwimuka akazi kawe gakorera ahantu bakunze kuba bakora ibyo bintu nyene, bubaka amazu akomakomeye, gusiga gucapa amabandero aguma ku mwanya ukimenyekanisha mu gisagara. Habura iki wagushimye kuguma hino hantu abantu benshi badakunze gukoresha ibyo usanzwe ukora? Ico nabamenyesha cyo jewe ndakunda ikomine yanje, ntabwo nigeze niyumvira kuba no kwimuka ngo ngiye kuba handi hantu. Jewe nahisemo no kubandanya akazi kiwanje, umwuga nsanzwe nkora cyane mu by'akazi ka leta, hanyuma ibindi nabyo nkabikora mu gihe ndonse umwanya. Ariko kandi mumenya yuko nk'ini Mabayi ntabwo abantu baho bakuba bariyumvamo gukoresha ibintu nk'ibyo ndiko ndababwira. Yego murabona kenshi usanga amazu kenshi muri centre barana ko amazu asize ni make cyane. Muravye gisagara ca Rugombo na Buganda, muravye kuntu gitunganijwe cyane inyubako zaho, mbona ko mu by'ukuri abantu baho bamaze kubona icarico kuringaniza igisagara babayemo. Twebwe rero biratandukanye ni Mabayi. Yego biraboneka rero yuko abantu b'Mabayi bamwe tutarabona agaciro kabyo. Ubwo ntimwoba muzimba bigaca bituma abanyamabayi benshi bavuga bati abako bazimba reka tubireke tugumize inzu zacu zimeze uko? Ntabwo tuzimba kuko ibiciro ni bimwe ku bafundi bose. Niba umufundi akorera 10,000 n'ubundi nayo nyine akorera. Yego rero ahubwo mvuga nti abene igihugu bamwe mu Mabayi ntabwo turaha agaciro ko gushariza ahantu tubaye ngo habe heza. Kandi ndabona benshi bama bagiye mu bisagara bitandukanye, ariko ntabwo turaha agaciro igisagara cyacu ngo tubone ko gikenewe kuba ciza. Yego bakunze Mabayi Media TV nkuko mwabyumvise, twateramanye na Ntakirutimana Denis, umuhinga mu bintu byinshi nkuko mwamubyiyumviye. Gitari mwabonye arayivuza, kuririmba mwabonye araririmba, byo gucapa yabitubwiye, gusiga amazu, gusiga kwandika ku mabanderore, niko kazi kiwe, nizo mpano Imana yamuhaye. Hama kandi ariko asanzwe ari n'umukozi wa leta akora muri DCM Mabayi. Hoba hari ikibazo tutakubajije canke harabo wipfuza gutera kama? Murakoze, nibaza yuko mu byo mwambajije mu by'ukuri birakwiye mugabo sinzi ko imbere yuko ntera kamo mwari kumpakanya nkugira nkashaka kandi karirimbo kamwe, kuko nategekanije ko ndirimbo turimbo tubiri kandi n'akarimbo kandi gakurikirana. Nibaze ko karimo impanuro nyinshi. Ni indirimbo ivuga ku bintu bijyanye na malaria. Iyo ndirimbo nayo mu by'ukuri narayikoze mugabo narabuza amahirwe yuko indirimbo ishika aho itegezwa gushika. N'umushikanganye bw'amagara y'abantu naragezeyo mugabo mbona guma banterana nk'umupira.
ndayibuza ko ikintu kirekire kubera yuko niyo ndirimbo yabaye iya mbere mu ntara mu zaritezwa guhiganirwa mu rwego rw'igihugu. Ico gihe twarahiganirwa muri Komine, ico gihe igihugu cari casizeho indinganizo yuko habaho amahiganwa ku bisata bitandukanye, ibidukikije, amagara y'abantu n'ibindi. Hanyuma rero je bica bisangwa yuko nsanzwe ufite indirimbo ivuga bijanye n'amagara y'abantu. Indirimbo ndayimaranye igihe nayikoze mu 2015. Ego kandi maze kuyikora ntije kuyikora nace ntangura kuraba ukuntu yoja ku radio kugira ngo iziravuga, kuko murabona hari ibihe biba mu mwaka, igihe kiba ugasanga ari umunsi wahariwe kurwanya malaria. Murabona ko n'igihe kiba mu myaka mu myaka 5 batanga imisegetera. Yose navuga ati iyi ndirimbo izogira ico imfasha muri ibi biringo. Mugabo ntabwo nashoboye kuronka uwumfasha kugira ngo ishobore gushikaho nipfuza kwishika. Ako karimbo rero ka kereke malaria katucishirizeko. Nitwanjanjwe ku magara yacu, nitwanjanjwe ku magara yacu. Ikiza ca malaria carakwiragiye mu gihugu cose, carashitse tukivugutira umuti kuko aho kigeze kiratema kigatongora. Haguruke barundi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Haguruke bavyeyi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Gira isuku aho muherereye, gira isuku aho muherereye. Korera iruhande y'amazu, irinde ibiziba bitega imibiri c'abarundi, muze tuyigwanye kuko aho yaritse malaria ibiharonse icumbi. Haguruke barundi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Haguruke bavyeyi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Barundi mwese ndabahanure, barundi mwese ndabahanure. Bungabunga imisegetera muhabwa, mwirinde kwigurisha, mwirinde kwirobesha amafi, mwirinde kwizitiza ibiti. Imibiri c'abarundi muze tuyigwanye, segetera tuyikoreshe ico yagenewe, twikingire ico kiza malaria. Haguruke barundi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Haguruke bavyeyi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Bavyeyi itwarake kuryamika abana banyu munsi y'imisegetera iri mu muti wica imibu, cyane cyane abatarakuza imyaka 5 kuko aribo babangamirwa cyane na malaria gusumba abandi bose. Namwe bavyeyi mwibungenze, abagabo, abasore n'inkumi, ntimwijajare, imibiri yica, muze tuyigwanye. Haguruke barundi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Haguruke bavyeyi mwese, ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Haguruke
barundi mwese ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Haguruke bavyeyi mwese ikiza ca malaria tukigwanye twivuye inyuma. Yes, asante sana, urakoze cyane. Mwumvise ni indirimbo zirimo impanuro zitandukanye, impanuro kandi nziza, impanuro uwo ari wese ashobora kuzigendera zishobora kumugirira akamaro. Mbega gitari wayigiye mu sengero canke n'umuntu ayikwigishije uko nyene ushaka kwiririmbira nkuko abandi baririmbi basanzwe baririmba indirimbo zisanzwe zibita amaprofane? Jewe gitari mu by'ukuri natenguye kwicuranga dukora ibitari mu mikebe. Abana bitari turiko twifyina abana dukora ibitari mu mikebe, ariko twakora ibitari mu mikebe tangiruka zatangira kubikinisha uko nyene, mugabo dufatiye ku byo tubona ku bandi bantu cyane bacuranze bacuranga mu masengero ico gihe ko nta mateleviziyo ari bwaboneke hino kugira ngo umuntu azarayibona nkuko tubibona ku mateleviziyo, mugabo twarabira ku bacuranze basenga bakorera mu mashengero. Hanyuma hano gitari je nayigiye mu rusengero ariko nigishijwe n'abantu bari bamaze kubimenya. Hariho umuntu novuga notanga karoro cyane yanyigishije gitari no mu witwa Masabo Juhashe aba hariya ku mpinge Butahana. Yari mu bantu banyigishije gitari cyane iyi gitari niwe yanyigishije cyane. Yego, hanyuma kuba twaririmbana ari muri korale tugaguma twigana n'ibindi amapiano biki hari n'abandi twagenda turakura hirya no hino bito babazo imugina bitwa babigira Imana Joseph Muhungu. Tugaca turondera abantu b'abahinga bamaze kubimenya bakatwigisha. Hanyuma mu nyuma nawe nanje nagezeho nja mubaza kwigisha abandi. Yego, cyane mu bacuranzi bafise barembera amakora yo masengero mu ishengero ryacu. Yego, ubu mu ishengero ryanyu musanzwe muri korale? Ubu korale ntabwo nkirimo, mugabo ndirimba ku giti ciwanje. Yego, mbega woza naho yoba adasenga mu ishengero rimwe n'iryo mwebwe mu bamusengamo akiyipfuza gusa kumenya gitari akaza mbega mwanyigisha gitari murashobora gufata iyo mpano namwe mukayimuhereza? Nta kibazo twacuranze nta rubibe tugira. Ari umuntu aje kwashaka kwiga gitari ntaco uza ko ndayimwigisha nubwo tuba dusenga mu ishengero rimwe. Nta Kitimana Deni harabo mwamufise mu terakamo? Abo nterakamo bariho cyane ngira nterakamo abantu bita ko ari imvukira z'ikomine yacu n'indongozi. Indongozi ziri mu mvukira ariko nashimye kubivuga mu bibiri, imvukira n'abarongozi baturongoye muri komine. Mu by'ukuri urabye abacuraranze cyangwa se urabye baririmbye cyangwa se urabye akaranga muri komine Mabayi, ibintu bijyanye n'imico n'akaranga mu bijyanye no kuririmba urabona ko byamaze gutituka. Ufatiye ku myaka duhereje inyuma aha muri komine, mu by'ukuri komine yaravuga mu rwego rw'igihugu, mbere no mu bihugu bakavuga ko komine ifise abantu bakomeye cyane mu bijyanye no gutamba, mu bijyanye no kuririmba. Rero ndabatera kamo mbwira nti mu by'ukuri bari bakwiye kuraba kugira ngo ibyo byahahora bisubireho, kuko muri komine Mabayi hariho abantu bafite ubuhinga bwinshi butandukanye. Muri komine Mabayi hariho intambo bita indenzi, girafate ku bintu bijyanye no gutamba, ziya ntamba z'ikirundi rafise intambo bita indenzi. Muga nk'ico urabona ko ntabwo kigaragara neza niyo iminsi mikuru ibaye ntikiboneka, ariko bidasigura yuko abantu bo muri komine Mabayi batabizi. Barabizi ku mitumba itandukanye, iyo ntambo barayishoboye. Hanyuma hariho nabandi baririmbyi rero batandukanye bafise impano muri komine Mabayi barahari kandi benshi. Rero nabatera mu mugani mu by'ukuri bakwiye kudushigikira, barakwiye kutuja inyuma bakatwereka tahane mugiruko bakatuja inyuma kugira ngo dukore, hanyuma ikomine yacu ishishikaye kuguma igira isura nziza, ishishikare kuguma ivugwa neza mu bijanye n'imico n'akaranga nkuko ahandi byama biragenda. Nagira ndaguha akarorero nko kuri komine Mugina. Buryo ujya muririmbyi yo muri komine Mugina azantera iciyumviro cyane, akoresha umuduri yakoranye n'abana biwe n'umudame wiwe. Barantera iciyumviro cyane, nkavuga ni
none imabayi gute ku Mabayi hari abantu bafite ubuhinga kuki batoshikirwa nk'ujya kwa bajya muri komine Mugina n'abatoshikirwa mu buryo bw'amafaranga mugabo ivyiyumviro turakeneye ivyiyumviro turafise abantu baciye ku ishuri baciye ubwenge bize kabisa bazi ibintu byinshi turakeneye bya vyiyumviro byabo zaradutera mu bintu turiko turakora hanyuma n'uburyo nyine rudasigaye inyuma ariko kugira ngo ikomine yacu mu by'ukuri subirana kanovera yari isanzwe ifise mbere kubijanye n'ibintu byo mico kama burya ndashimira mwebwe mwashoboye gushiraho iyi televiziyo Mabayi Media TV kuba muri ko mushaka abantu impano zabo zigaragara none nk'uwo bari kumviza Mabayi Media TV akumva akama muteka ukuntu baririmbye Mabayi canke abanyempano b'Mabayi boba badafashwe neza nko mu misi yahera canke ko mwavutubwe ku misi yahera Mabayi yigeze kubivugwa ni nk'iki mubona yofasha kugira Mabayi yongera iduge kandi izo mpano zanyu zishobore kuja habona ikintu je mbona nuko ubwa mbere na mbere tubanza tukaja hamwe kuko hari abantu bipfuza gufasha abantu gushigikira abantu ari uko bari hamwe twifuza ariko hoboneka abantu nubwo bavuga ati twe tugira tubashire muji hamwe hanyuma tugira ico tubafashisha ico naco coshoboka ngo murabona nk'ubu hamwe Komine harigeze kuboneka ibikoresho mugabo byari bifise ahandi hantu bikorera gushaka nk'uburo ntabwo byasuye gukora kuko nta bantu babikoresha bari bahari gushikaho rero biza gukoresha abandi rero iyo haza kuba hari abantu babikoresha kandi bari hamwe bazwi byari gukunda ibikoresho bikaguma ngaha bigakoreshwa n'abantu none ubu rero ibyo twifuza nuko hoba umugwi abantu bakaja hamwe hanyuma ari wifuza kuduha ibikoresho akabiduha mbona gitari amapiano n'ibindi kugira ngo dushobore gukora ikintu neza dushobore gukora umwuga neza turi hamwe ariko dufite abantu bari ko baradushigikira nabivuze mu buryo bw'amafaranga no mu buryo bw'ibyo gutera ivyumviro n'ibikoresho ubu ho caboneka nk'umugira neza ashobora kuvuga ati okay ndumva ko nanje noryoherwa mbonye Mabayi hari byo bita amabende ugasanga no mugwi mu kirundi ko no bivuga umugwi waba akazana amabatterie akazana byo mapiano wavuze amakitare byose sonorisation y'amabafre agatereka ngaha byukuri ibyo bikoresho murabona ko mu bikoresha mu kuduza Mabayi yacu twobikoresha nabwiye ko abacuranze ngaha barahari Mabayi barahari kandi benshi ntibabazi mbwa abacuranze je ndazi ko bahari nubwo natwe tutaramenya natwese ngo tugende turaturatana mugabo ndazi ko duhari ibikoresho twobikoresha bakunze Mabayi Media TV ni mwebwe mubwirwa n'abahinga kandi yaratubwiye yuko aha imabayi dufise abantu bafise impano benshi cyane kandi bashoboye kuba bokora ikintu komine Mabayi nayo ni kaduguzwa canke kaduga ivugwa aha n'abahinga bavuye aha na rero we ufise ikimana guhezagije uheba kabagurira ibikoresho kugira babandanye umwuga wabo bariko barawuteza imbere kandi n'abandi bana bazovuka inyuma yaba turiko turabona babyigireho kuko hajya kwiga ikintu ciga kubera ko ubonye mukuru wawe ariko aragikora canke mutama wawe ariko aragikora nawe ukagira umutima wo kugikunda bashimire cyane ku mwanya mushoboye kuturonsa kuba twabatumye ko mukamwashoboye kuza kugira mushobore kugira ico mutubwiye kuri Mabayi Media TV turabakengurukiye cyane murakoze cyane nanjye ndabakengurukiye ariko kandi ndongera ndabasaba kugira ngo uko muri ko mubikora kuri jewe mubandanye mukora igikorwa mwiyemeje kugira ngo n'abandi bashikirwe kugira ngo ikomine yacu itere imbere muri ibi nabiriya kuko abahinga muri Mabayi turaze kubariho murakoze cyane twizere ko ni mundi munsi twasuye kubakenera zosubira kugaruka ntangwane nimwe ndi hafi cyane namwe bwo mwadukurikiranye reka tubashimire cyane namwe twizere ko mubandanye mudukurikirana mwana mukurikirana ibiganiro byacu tubasabe uheje kuraba ikiganiro ubanze urunarabe no munsi ko wamaze kugira sabone cyangwa subscribe umaze kubona kwa yigize ugire na commentaire nimba umuririmbyi yakuryoheye cyangwa mu artiste yakuryoheye ugira akajambo mubwiye ndaza tezwa gusoma ama commentaire ikiganiro ciwe ukaba waryohera ikiganiro shirako j'aime cyangwa like hama ushobora no kugira partager share
share ku bandi bantu batandukanye hirya no hino bashobora nabo kuraba ibi byiza byo ngaha Mabayi. Reka tubakengurukiye cyane rero ahasigaye na mu kindi kiganiro. Bye bye.